Ibrahim Traoré bo bikavuga ko atakora igihugu ciwe ndetse akanacigura mu kugwanya mu kwanka kudugirizwa umushahara n'amapete kuko vyotuma amafaranga aba menshi aja mu mufuko iwe kandi yoteza imbere igihugu. Bivugwa ko Ibrahim Traoré yanse umushahara ndetse no kumuduza n'igihugu c'Ubufaransa. Yes, igihe Capitaine Ibrahim Traoré yatembagaza Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba muri Nyakanga umwaka wa 2022 arizo komanda Joan Compaoré na Lieutenant Abdrahman Bari bivuga ko ziriko zigerageza ivyo mu gushaka kubita coup d'etat. Ibindi bisongerezi intwazangamo n'abandi bagerageje gukorana nabo gutembagaza ubutegetsi bari mu gihugu barafashwe harimwo komanda Uwaenda Grogo Frederic na Capitaine Elise Tasembedo. Abasirikare bajejwe umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Burkina Faso wayo hamwe n'umukuru w'akarere k'ubuseruko Mwiriwe canke mwaramutse bakunzi bacu ba Best Friend TV comme d'habitude vous avec MC Delaneje bakutuwa Jaso nkundira ndabaha ikaze mwese ndabwira ati mwiriwe canke mwaramutse abasanzwe badukurikirana kuri Best Friend TV abari hano mu gihugu cyacu Burundi ndetse n'abari mu mahanga ndabaha ikaze kuri ino content yanje idasanzwe aho tugiye kuyaga mu gihugu cya Burkina Faso aho biko biragaragara ko abantu benshi batako barashima mu bikorwa vya Ibrahim Traoré president w'igihugu cya Burkina Faso. Musanze muzi ko Ibrahim Traoré ari umwe mu bagerageje gukora ibidasanzwe kugira ngo igihugu cya Burkina Faso gishobore kugira impinduka idasanzwe intwara amatwara idasanzwe, ariko kuri no curo hagaragaye ibiriko biramuvuga ko byinshi, hagaragaye ibiriko biravugwa hirya no hino bitandukanye bishobora kuba biva kuko abanyagihugu bariko barabitahura kandi abanyagihugu b'intashimwe batariko barashima bimwe mu bigabo n'imigambi ya Ibrahim Traoré. Reka renda bahikaze MC Delaneje kugira ngo dushobore gusangira ano makuru ariko baravugwa hariya hakurya y'amazi mu gihugu ca Burkina Faso. Burkina Faso hariko haraboneka intashima nyinshi bivuye ku bw'uko Ibrahim Traoré umukuru w'igihugu ca Burkina Faso batiko barasuzugura bimwe mu bikorwa vyoba vyarakoretse muri ico gihugu. Ibrahim Traoré kandi musize muzi ko ari umusirikare yageragara mu myambaro ya gisirikare kubasanzwe bamuzi hariho n'amabisi nagenda abona mu gihugu cyacu Burundi asigaye ariko amafoto ya Ibrahim Traoré bamwe bagiye barashima bimwe mu bikorwa asanzwe yarakoreye ico gihugu. Ni Burkina Faso rero aho ariko ragaragara intashima ku mukuru w'igihugu ca Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré bo bikavuga ko atakora igihugu ciwe ndetse akanacigura mu kugwanya mu kwanka kudugirizwa umushahara n'amapete kuko vyotuma amafaranga aba menshi aja mu mufuko iwe kandi yoteza imbere igihugu. Bivugwa ko Ibrahim Traoré yanse umushahara ndetse no kumuduza amapete kuko umushahara mwinshi amafaranga yo caja mu mufuki iwe kandi yogerageje guteza imbere igihugu. Hareze igihe kingana hafi amezi abiri havugwa itembagazo ry'ubutegetsi bwiwe ndetse biza kunyuka kuwa 16 na mukiza 2025 no makanye dusanzwe turimwo bavuze itembagazwa twumva coup d'etat biza kunyuka kandi ko umushikiranganje w'umutekano Mahamadou Sana yanabitangaje kuwa mbere igerekezo 21 ndamukiza abicishije kumbonesha kure nkuru y'igihugu ko yashaka kuvuga ko hariko haranurwa ko hashobora kuvugwa byo ko hashobora kuba coup d'etat mu gihugu ca Burkina Faso. Muti biva kuki hari inashima z'ibisongerezi n'intwazangabo mu gisirikare zataye akazi zihungira mu gihugu ca Cote d'Ivoire zishuditse n'igihugu c'Ubufaransa igihe umukuru w'igihugu ca Burkina Faso Capitaine Ibrahim Traoré atakora igihugu ciwe ndetse akanacigura muri ivyo vyose vyagiye biraba vyongera kandi bishikirizwa. Ubwo ca Burkina Faso Ibrahim Traoré nawe akavuga ko ibindi vyose vyagenze neza ariko nawe ariko haragerageza kubona ko hariho abatifuza ko intwaro yiwe yobandanya igenda neza. Yes, nkuko twako turabivuga rero kubijanye na bamwe mu bisongerezi b'intashima aho n'intwazaga mu gisirikare zataye akazi zigahungira mu gihugu ca Cote d'Ivoire gishize n'igihugu c'Ubufaransa. Yes, igihe Capitaine Ibrahim Traoré yatembagaza Colonel Paul Henri Sandaogo
Damiba muri Nyakanga umwaka wa 2022 arizo komanda Joan Compaore na Lieutenant Abradaman Barry bivuga ko ziriko zigerageza ibyo mu gushaka kubita coup d'etat ibindi bisongerezi intwazangamo n'abandi bagerageje gukorana nabo gutembagaza ubutegetsi bari mu gihugu barafashwe harimwo komanda Uwaenda Grogo Frederic na Kapiteni Elize Tasembedo. Abasirikare bajejwe umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Burkina Faso wayiyo hamwe n'umukuru w'akarere k'ubuseruko nyene yafatiwe aho bita Ugandugu. Mu bafashwe kandi harimwo uwahoze arongoye igisirikare chef de l'état major Evra Somda. Mu misi mike iheze hari abandi Burkina Faso protestant nkuko bizwi hano iwacu bagiye mu mabarabara mu bihugu cy'Ubufaransa biyamiriza intwaro ya Ibrahim Traoré ngo ni umunyagitugu, ariko abandi banyagihugu baba muri Burkina Faso barenga 100 bagiye mu barabara bavuga ko umukuru w'igihugu wenyene bakene ari Capitaine Ibrahim Traoré kuko ari umurongozi mwiza babona mu Burkina Faso nziza ejo. Capitaine Ibrahim Traoré arazwe ishingwa n'iterambere ry'igihugu ciyo n'abene gihugu ubiwe kuva ashikira ubutegetsi. Ibi ni bimwe mu byo yashoboye gukora, ariko akaba ariko haragaragara bamwe mu ntashima nabo bakatera imigaragambyo kandi batari no mu gihugu ca Burkina Faso. Capitaine Ibrahim Traoré yirukanye igisirikare cy'Ubufaransa avuga ko ari kiri kugarukana amahoro muri Burkina Faso. Capitaine Ibrahim Traoré president wa Burkina Faso yarishe amadeni yose Burkina Faso yari ifiti amakungu no mu gihugu nyene. Yubatse inganda zigera kuri 5 zihinguriro, ariko yubaka uruganda ruzokora indege. Guys, murumva ko yakoze ibintu bidasanzwe kuva mu mwaka wa 2022 mu myaka 3 gusa. Yaguze indege yunguruza abantu, ategeka ko ibiciro by'abayifata basohoka igihugu bigabanywa ku bice 50. Yubatse amashure, yubatse ibitaro. Capitaine Ibrahim Traoré president w'igihugu ca hariye turavuga yanse ko Arabie Saoudite imwibakira imisigiti ngo niba mwubakire amabarabara, amashure n'ibitaro. Yase ko bamwubakira imisigiti. Guys, murumva ko ari ibintu bidasanzwe. Yase kandi imfashanyo z'abazungu zituma batwara ubutunzi kama bwa Burkina Faso, ubutare n'inzahabu n'ibindi. Noneho ngo agira tembagazwe. Guys, murumva ko ari ibintu bidasanzwe. Kuyandi makuru hadukura ku rundi ruhande nawe avuga ku gihugu ca Burkina Faso iruka gusima imanga igakira Rusizi na Ntahangwa. Capitaine Ibrahim Traoré atabawe n'abamaneko be bo mu gisata cy'iperereza igihugu ati bimeze gute none. Abategetsi b'igihugu ca Burkina Faso baragabishije mu misi iheze guhagarika igeragezwa ryo gukura ubutegetsi ku nguvu, bikaba byerekanye insinzi nshasha mu rugamba barimwo rwo kugwanya imigwi y'ugutembagaza ubutegetsi. Ikigo cyo guhagarika umugambi mubi cyatewe n'inama y'igihugu ijejwe umutekano sense iyobowe n'umuyobozi Ouattara Yabre. Uwo ariko akamenyetso ku ifoto carashoboye kubuza umugambi wari uje gucafuza no guhungabanya igihugu. Iyo nkuru yashizwe ahabona ku itariki ya 18 Ndamukiza na Kifu, yerekanye umugambi wateguwe neza ushobora kuba warashize igihugu mu kaga gikomeye. Mu mutima uwo mugambi harimwo uwahoze ari umuyobozi w'igisirikare Karim Uwumutu asanzwe afitwe ko amakenga ku bikorwa byo guhungabanya igihugu yahora akora kuva mu kwezi kwa Ruhuma mwaka wa 2024. yaramaze igihe akurikirana hafi cyane n'ibiro bijejwe iperereza mbere mu gihugu. Joanimu yari yaramaze gutegura umugambi utomoye kandi wuzuye ahurijwe mu bikorwa byo gusenya ibikoresho canke ibyari ngirakamaro kugira ngo bishimishe igitero ku gisagara ca Djibo, igisagara gifise akamaro kanini mu buseruko bw'igihugu ca Burkina Faso. Yabre ari umubano baba hafi ya Traoré bamufitiye runini. turabinginze ntimugende mudakoze ico bita comment hano iwacu kuri Best Friend TV kugira ngo dushobore kuronka exclusive idasanzwe. Tubane tubashimira muri kumwe MC Delaneje. Murumva ko mu gihugu ca Burkina Faso bitoroshe, ayo ari amwe mu makuru avugwa mu gihugu ca Burkina Faso kandi bitoroshe hariya. Mbega wewe musomyi, mbega wewe wumvise kino kiganiro cacu, commentaire ni yawe. Mwese duriye muri commentaire muri kumwe na MC Delaneje wa kutowa Jasho, the number one swagger station in our country. Tubana
tubaha ama exclusive adasanzwe namwe mukaba bidushimiye kugira ngo twama turi kumwe namwe igihe cyose. Ja bless, ciao ciao.